Imana ivyiguha cyangwa ivyo yisaba nitegerezwa kubiguha. Amen. Imana ibiguha kubera iyo nyene ishatse kubiguha. Nicyo gituma ushobora gusaba ibintu bimwe wewe wumva yuko ari uburenganzira bwawe kandi ubishaka n'umuriro mwinshi wasenze ariko ikabikwima. Amen arazimvye. Abantu bama barindira ko inyishu y'Imana ari ego, nashaka no munsi mukure. Amen, muve mu maranje mukure. Mutahure yuko Imana irashaka ngo oya, umwana wanje sinamuvuga ego arabizi. Sinamuvuga ego kuvyansaba vyose. Hari ivyo nsaba nkavuga ego. Nkumva no mubwira nti niyo utabisaba nari kubikora. Ariko ari ivyo nsaba nvuga ati pas question. Agacha Buddha, agacha mu Buddhist. Kandi mu mutima wiwe arababaye kandi ari dodoma mu mutima wiwe. Nasanze ariko tumeze imbere y'Imana. Imana ivye oya cyangwa rindira kenshi turi dodomba. Kwidodomba ushobora kutavuga mugabo mu mutima wawe urababaye kandi ushavurira nde Imana ukuvye kubivuga. Kuko ni wumva igituma itabiguhaye kandi uri umwana wayo. Amen. Ariko nashaka twumve ko Imana atadeni igufitiye. Ahubwo uzosanga ufite amadeni menshi umufitiye. Tureke kwifata rero igihe dukiye gusenga nitwifate nk'uko ndiho adufitiye ideni. Maze ko umuntu agiye kwishyuza umuntu no kumonyera ku mutwe mu nyagutwe. Umvize rero ndarushe ukabandanya ndahamagara polisi ndahamagara abashinga nahe abagabo ntushaka kufata gutyo akona agasuzuguro. Ariko igiye gusaba ideni n'umuntu uvugutse ndakwinginze ndaciye bugufi ndicara ukansumba ndahagarara ukansumba. Muri dote bavuga gute? Nicaye uransumba mpagaze uransumba. Kubera iki? Ari icyo nkeneye ufise kandi ufise uburenganzira bwo kuvuga no. Umuntu agiye gusaba Imana avuga ati ntategerezwa kubima araca bugufi. Nashaka no musuve ngaha muvuga ati nta deni afitiye. Nivyo ndashaka umwana mugabo ntategerezwa kumumpa ariko arasi ubushobozi bwo kumumpa. Ndashaka imigenderanire, haleluya, ndazi ko yifuza kumumpa arashaka kumumpa ariko si itegeko. Karazo umumpa uko wewe wabishaka kuko nta deni amfitiye. Umviriza, umuntu ugiye kumusaba ideni, hari abantu ugenda gusaba umuntu ideni atari guhaye ukamuvyimbira. Mwese amafaranga yi uvyimba kubera iki? Aguhashatse ahubwo uvyimbira uguheraniye. Ariko Imana itaguheraniye uyivyimbira kubera iki? Sivyo? Hari umurongo nashaka dusome mu Roma 11:35. Rome 11:35. Pio. Canye ninde yabanje kumuha? Ninde yabanje guhande ndiho? Aha. Kandi akazokwishurwa. Ninde yabanje kumuha? Mu Gifaransa bavuga qui lui a donné le premier. Ninde yabanje kumuha pour qu'il ait à recevoir en retour. Ndabwire iyo ugiye gusenga ntuzogende nk'umuntu agiye kuronka retour. Sivyo? Umva nashizemo nawe sasa cyetuma abantu benshi baheba gushigikira imirimo w'Imana kuko babwiye ati ni watanga ronka inshuro 100 ronka centuple washigikiye eglise washigikiye umurimo w'Imana baragukuye mu kazi. Sasa mana nibiki n'amafaranga yanje ndaguye ko amafaranga yawe nko mwandika ivyo ndababwira agira mwandike muti amafaranga ufise sa yawe ko mwanka kuvyandika amafaranga yo muri konte yawe sa yawe. Amen. Nubwo konte bancaire yanditse kuzina ryawe ayo mafaranga yose sa yawe. Ijya modoka ufise kate rose mugasigwa wawe nta amen ndabizi ko ata amen nta niteze. Inzu yawe urafise titre de propriété sigwawe.
nukuri kweki ndavyemeza kuko nasomye Zaburi 24 murongo wa mbere ngo isi n'ibiri yose n'ibirimwo vyose n'abarimwo bose vyose nivyuhoraho. Haleluya. Subiza amafaranga yanje urakabona ninde wekorerwawe agatiro uri umugestionnaire urikora ya gera sigwawe muga ukora ya gera kuko urashaka kuba yafise ukasanga banki iri vide imodoka ya iri muri parking ugasanga keri yo ayibonye kubera iki nyeneyo arayibona. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana muri Zaburi rivuga ngo isi yose n'ibirimo byose rigwanje sivyo inka zose mu misozi n'izanje. Muratanga ibimazi nivyo muratanga amaraso y'inka ariko nimwibaze ngo ajya amaraso y'inka mutanga niyangaburira jewe uhoraho. Amwe nosonza sinoza kuyagusaba noza gucinja jewe nyene nta batwari ndafite abatwari yo mwijuru no shonje sizo kubwira. Rero ngo ninde yayihaye ubwa mbere turayitege yuko imusubiza. Yona wo yandika ngo turamukunda kuko yadukunze ubwa mbere. Mana ningenda gukunda kumbe ndi watanga kunkunda je ndatanga gukunda nindatanga gukunda uwundi Yesu yagukunze imbere yuko mukunda. Nimba umukunda ukurishura ku rukundo yaguhaye ni retour. Haleluya. No gushigikira umurimo uri kura hesha Imana icubahiro mu vyo yaguhaye. Nudoza uvuga ngo ariko amafaranga yose natanze nk'inigaga Mana ibi ndivyo nkoreye. Washaka yukorera ibiki? Nashaka ukure mu mutwe nabwiye ko amagufu no munsi sivyo ufute mu mutwe yuko hariho faveur ugiriye Imana. Imana iragiriye ite urayihesha uragize ibintu byahatari icya kwemera kuri uyitabayo mwana wanje urantabaye. Ndiho nazobwira ngo urantabaye azovuga ngo uramesheje icubahiro urerekanye neza uwo ndiwe urerekanye ubushobozi bwanje. Haleluya. Amen. Nta numwe yayihaye ubwa mbere kugira ngo imusubize. Amen. Ivyo uzosaba Imana vyose uzosaba uciye bugufi winginga uvuga uti Mana nivyaguhimbara ndakweretse umutwaro wanje ariko niwe ufite ijambo rya nyuma kandi utegeza kubikora ukora ibikwiriye. Hagarika kurezona Imana kumvisha Imana ko ibi birumvikana. Mana raba umwana yaburaye Imana bimenya ataraburara. Imana amenye ko azoburara ataravuka. Tuko turimba tuko turaja kure gose. Amen. Umwana wanje Mana umwana wanje nivyo umwana wawe sivyo ninde yamuguhaye uwo mwana? Umugabo wanje ninde yaguhaye uwo mugabo? Umugore wanje ninde yaguhaye uwo mugore? Byose bigarukira kuri inde? Na Turabire 36 verset 36 urakomeye cyane. Kuko vyose biva muri we. Haleluya. Kandi bizanwa nawe. Kandi vyamuremewe. Uyu murongo muri MK barawuza bakera sivyo twarawigishije cyane ngaha ngo vyose biva muri we. Vyose nibiki? Vyose nibiki? Apana vyaremwe gose apana vyose nivyo bintu yemitwaro ya ivyo ushaka vyose ivyo urondera vyose ivyo ufise vyose ivyo wifuza ko ndiyo gukorera vyose biva kurinde muri we sivyo biva muri we hanyuma bikagira gute? kandi bizanwa nawe. Biva muri we nagira niwe birungika nagira hari umuntu abizana. Warondeye akazi hari umuntu yaguhaye piston ko ari akazi sivyo uraronse contrat nivyo hari umuntu yakwibiye akabanga yakugiriye impuhwe hamugaje vuga nivyo uramushimira ariko uriya muntu ntazi cyamukoresheje ntazi gituma bikoze kuko Yakobo ijambere umurongo wa 17 Jacques 1:17 ngo tout don parfait ingabire yose nziza yose apana imwe yose nziza yavuye kuri data ari bwijuru. Haleluya. Iwe nta changement ibaho ikintu cyose wibaza ko umugisha ufise cyavuye bwijuru. Nashaka bari buyomba kiguhaye cyavuye bwijuru.
nashaka ko ari so wawe iguhaye cyavuye mu ijuru, nawe mwede data biguhaye cyavuye mu ijuru. Nimba ushima ku mwana waronse yavuye mu ijuru. Amen. Inyigisho tunagize yitwa byakorewe he? Made in heaven, sivyo? Byakorewe mu ijuru. Ikintu cyose, akazi kose ufise, position yose ufise, umugisha wose ufise, byakorewe mu ijuru. Hari umuntu Imana ikoresha ariko byavuye mu ijuru. Ngo byose byagize gute? Biva muri we ndiho, bikaza gute? Bikazanwa nande? Ndabizana. Azanwa nawe. Bizanwa nande? Hanyuma kandi byamuremewe. Mu Gifaransa nubize ngo c'est de lui. Byavuye kuri we. Pour lui. Kubwiwe. Ibintu byose byavuye kuri we, kubwiwe. Kandi gute? Byamuremewe. De lui, par lui, pour lui. Mu Gifaransa nawe byumvikana neza. Mwumvirize, byavuye kuri we, bica kuri we, bisubira kuri Pierre yabyumvise. Byavuye kuri we, bica kuri we, bisubira kuri we. Mana majambo biguma muri we. Ibintu byose biguma muri we. Nicyo gituma icyubahiro cyose kisubira kuri we. Ikibazo igituma abana b'Imana imigisha yabo ihagarara biva kuri we, bigaca kuri mwene data cyangwa undi muntu, bigaherera kuri uwo muntu nyene. Biva kuri we, kuri ndiho, bigaca ku bwenge bwawe, bikaguma mu bwenge bwawe. Jewe amashuri mfise. Umva wazibiye processus. Haleluya. Iyo uvuze ngo jewe ni kubera nzi kuvuga, ntibashobora kumva yuko je ndi gihangange, je ni umukozi w'Imana akomeye. Nukuva yuko wazibiye parti ya gatatu. Wewe niwatahuye yuko vyaciye kuri wewe, kandi biciye kuri wewe biteza gusubira kuri we. Niyo vyaciye kuri wewe nakwiye kuba ari wewe uboneka, sivyo? Fata umuntu afise ingabire yo kuririmba, cyangwa azi kuvuga ubutumwa, cyangwa afise ubwenge bwinshi, avuga afata mikro abantu bakarira bakagwa hasi, ijwi ryiwe ryose cyangwa abamarayika bose bamanutse ngaha, sivyo? Amen. Uwo muntu afashe mikro ariko yibaza ngo abantu bose barira kubera we. Areno ni ukura ubwenge. Uwo muntu ariko yibaza ngo eherago je ntaje ngo abantu bose baje benshi kubera jewe gusa. Shinse bose baranezerwa, batanga gutwenga, kumwenyura, bararyoherwa. Fashe mikro amadayimoni arahunga. Baruzuzwa bavuga mu ndimi kubera jewe gusa mwenyewe. Ariko icyo batatahuye ni iki? Wibajije ngo byavuye ku Mana, ngo byaciye kuri wewe par toi. Ariko umurongo atubwiye ngo biva ku Mana bigaca kuri iyo nyene. Amen. Nubwo ufashe mikro si wewe. Si wewe. Haleluya. Si wewe. Ndavuze si wewe. Si wewe. Ndashaka kubitahure, kuri bitahure wandika umurongo zo gusoma muri Galatiya 2:20, Galatiya 2:20, sivyo? Avuga ngo nabambamwe na Kristo. Amen. Ariko ndiho. Nubwo ndiho, sije ndiho, ni Kristo ariho muri jeyo. Haleluya. Igihe cyose wumva ko kiri muzima, wazibiye processus. Wazibiye principe y'Imana. Wazibiye igicapo cyo mu ijuru, wamaze gufuta uyu murongo tuje gusoma. Byavuye ku Mana, bica ku Mana, nubwo ari babona si wewe. Ndavuze ni si wewe. Niba babona abantu gukurikira bagukwa kwemera, bashaka kubasengera, si kwera wewe. Ni kwera kiri muri wewe. Ni kwera ubuntu bw'Imana yasutse muri wewe. Ni kwera byahimbaye ndiho guca kuri wewe. Kuko ntiyataca kuri wewe guca no ku wundi, ariko yahisemo wewe. Haleluya. Niba wabona uzi kuririmba, ntuzavyimba igifuwa ngo ndi wahatari, ndi wahatari. Uri muri wewe ni wahatari. Haleluya. Abantu benshi byabagoye gutahura, byabafasha umwanya munini yo gutahura, sivyo? Kuko niyo hava ubwibone, ukibaza ko ari wewe. Ushaka kufisa amafaranga menshi, abantu bakagukurikira kwera amafaranga, ariko siwe bakurikira amafaranga yawe. Neza gutanga example ngaha nyene y'umuntu iyo kotsi nyene, akuna makotsi sinzi gito muga sinayambara.
uwo muntu yambaye ikoti n'umutayeri umukutiriye wa mbere azwi gose aravuga ati ndagwaye ikoti ndashaka abantu bose bayibona uzuragira gutya anya babone griffe uzuragira gutya babone griffe babone ko ari jewe ndashaka yuko kuri televiziyo nzobona bavuga ati naka yamaye ikoti mubona agiye rero uwo mugabo acara yambara abanza kwiraba mu kiyo kwanza niko abana Imana tumeze banza kwiraba mu kiyo ukaraba kwanza ukaraba ingabire ufise ati nasohoka rero bose bavuge babone ashambara iyo koti rero nziza abantu bose mubonye imiduga yagonganye mwibarabara barahagarara baraza baramushengerera bamuraba bazunguruka namwe nimurabona ikoti come on gacha yajusta neza bicayica kuri televiziyo nyene ikoti arashavura aramutelefona kuri telefone twavuganye gute none wambwiye ndayambare nakubwiye abaza kuyemera bose ugire gutya abone griffe uvuge ko ari jewe kwe kuyitirira rero abantu bagara bakavyimba kwera ingabire bameze nk'uwo mugabo kuko ndiho yaguhaye icubahiro kugira kice kuri we pana wewe kandi gisubire kuri we ndiho ayarungika akarinda kwigaruka wapi ayarungika na retour akarungika na retour kwera iki turabigumiza hanyene sivyo nta deni ndiho gufitiye igihe cyose ugiye imbere yandiho umenye yuko vyose biva kuri we bigaca kuri we apana kuri wewe nubwo ari wowe ugaragara si kuri wewe ntacyo muvise nubwo ari wowe ugaragara mu vyo ukora mu ngabire ufise mu butunzi ufise mu mafaranga ufise mu bwiza ufise ubwiza bwawe ni Imana ishaka kugaragara ubutunzi bwawe ni Imana ishaka kugaragara ijwi ryawe ryiza ni ndiho ashaka kugaragara uyu murongo mufate gose urakomeye amen ntibica kuri wewe hagaragara wewe muga ntibica kuri wewe ndabisubiyemo hagaragara wewe muga ntibica kuri wewe abantu bazokwemera kuko ari wowe babona ariko barakeneye kubabwira uti si jewe nimwibeshe si jewe hari uwandungitse nakunda Jean Baptiste oya ngo je nkwiye kumanuka wewe akagira gute akaduka haleluya ngo vyose bigarukiye kuri we turama Roma 3:23 tutahure gakiza ingabire ya mbere Imana yaduha Romains 3:23 Somalia pio Somalia bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana na 24 batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Nakubiza kantu kanyuma vuze verse 24 bibahereye ubusa gratuitement. Haleluya. Abantu bose ngo n'abanyabyaha bose bakoze ibyaha ariko Imana irabagakiza ibahagakiza ku buntu atacyo watanze. Haleluya. Ntacyo watanze. Ntacyo watanze. Ari igihe turirimba indirimbo tukumva kiryoshe ntacyo watanze n'ugutaruka ntacyo watanze agakiza jewe narizeye wizeye bigenze gute mpwemu yera yaje muri wewe aragushoboza kwizera mbega urazana baza kumva ubutumwa bikanga ko bizera Yesu yavuze ngo nta numwe ashobora kuza kuri data. Haleluya. Atishobora nta numwe aza kuri jewe atari data muzanye ntibishoboka nawo kwizera ntugire orgueil spirituel nawo kwizera gusumba abandi n'ubuntu wagiriwe uno munsi uronka garanti n'ivyo yuko ijuru arijamwo wowe ukijijwe sivyo hanyuma Imana ikavuga ati kuva ku munsi kuri uyu munota gushika uzove ku isi nta mugisha azosura guha ya kweli nta kimwe azosura guha nuzo no kunsaba ariko ijuru arifise uzoja mu ijuru
ariko ntuzonsabe nta kintu uzosaba guha jewe wimenye n'inkomezi ufise ntuzosaba kunsaba wobigira gute usaba gusenga aya vuga twumve wasura gusenga ugasenga uvuga gute usenga uvuga gute ushima iki ko ari Imana aha ujya muri adoration urumva rero enfin ari ikintu kidahagarara cyitwa adoration none uri Imana nimba uburaye urasura kuburara mu ijoro wowe uvuga ngo uri Imana kandi atashiza kuguha itikubita agashi ndiyo atikubita agashi wowe uvuga ngo uri Imana abandi mubesha mu ijoro abibona ko mubesha urumva nugushika kuri nivo uvuga uti nubwo wohagarika hari ibintu bibiri ibyo wakoze gushika ubu haleluya nzobigushimira ibyo wakoze gushika kuri iyi saha nzobigushimira ngeretse kuri ivyo rero ubwiza bwawe haleluya nimba wandemye ngo ndagushime ayayayayaya nimba wewe mukundema wari witeze ko akanwa kanje kazovuga ubwiza bwawe bikaguhimbara ukabinezererwa kandi ukabona utanyatsa agakiza pasika agakiza konyene niho konyene kotuma uvuga uti ndabivuyemo na Paulo yabivuze ngo nimba atakuzuka ko bapfuye kuriho ebana imicopo dombolo tujye tunywe kuko ejo tuzogera gute tuzopfa sivyo ariko ko rero gakiza kariho nimba bapfuye bazozuka nanje nga Paulo nkazozuka rero ndifata kugira maze kwigisha abandi sizosanga nanje nahomvye kwera nzi ko ari ikintu ndindiriye turifata turagerageza ariko tukifata kuko tuzi ko ari ivyizigiro hari ikintu kizoza mu nyuma sivyo amen ariko rero tugere kuri nivo tutashobora kuba motive no gusenga kugira Imana ikemura ibibazo byacu gusa aho rero niho nashaka tugera uno munsi kandi tuzo gusenga Imana dushoboze kugahagera haleluya hano uvuga uti ndaje imbere y'Imana kuko nshaka kuyihimbara ko nshaka kuba icyo ishakomba ko nshaka kwatira attention yayo nshaka kwinezerwa iyo fier de moi haleluya shime kuvyo yakoze gushika ubu kumbure nta bindi guhaye ariko wari umutego sivyo ariko naganabwire ko igihe cyose imbere y'Imana ufise ubuzima irashari kwiraguha fata ku mutima wawe wumve nimba ukikuratera iri kwiraguha n'ubu nyene iri kwiraguha rero ugitera umutima ugihema ugihumeka iri kwiraguha nimba ugishobora guhagarara ku maguru yawe nimba ugishobora gusinzira nimba ugishobora gutambuka iri kwiraguha niba amatwi yawe ashobora kumva iri kwiraguha nimba wugura akanwa uvuga iri kwiraguha niba amaso yawe utagenda ku kabando bagukwege iri kwiraguha rero nako nabaha umutego nta na kimwe Imana izohagarara kuguha ryari ku isi umutima ntuhagarara ngo pufu ugahagarara ivyo ku isi izoba biheze amen turonka ibindi birengeye ivyo ku isi haleluya tugera ahantu rero tuvuga tuti sinje imbere y'Imana gusa kwera ivyima ndaciye bugufi nk'umuja w'Imana apana umuja w'icyaha ariko umuja w'Imana umucakara w'Imana esclave de Dieu ngenda imbere y'Imana nkagenda kuyibwira ubwa mbere ubwiza bwayo ubushobozi bwayo haleluya kuko ivyo nza kuyibwira jewe bindaba yo irabizi imbere yuko ndanabivuga ntuzosogenda gusanga umuntu agoye gusaba ategerezwa mana ntushobora ntutegerezwa nimba ubishatse ariko nibiba uko nshaka bibe uko wewe ushaka ndiho abaho umugisha